ubuzima abo banovisi bagiye kwinjiramwo uyu munsi ni ikinyegezwa c'Imana, ni ikinyegezwa mbere c'agatangaza, mbere n'uwihebeye Imana arinda apfa akiriko arabizirikana. Uwo kugira yuko avyumva neza kandi yabihejeje yoba ari umubeshi. Ivyo kugira ubishikeko ukunda Imana, uzirikana urukundo Imana yagukunze, birasaba yuko umuntu amera nk'uwivako, ntiyihindukirize ko amaso wenyene yiraba atabona abandi. Yohava asanga mbere yabaciye ko yabahonyanze, yohava usanga yagiye arakumira abandi aterera hariya. Umukama ashaka ko dukirurutsa umutima. Ababihebeye Imana rero mu ndagano zabo baza kugira ngaha z'ubugamburutsi, ubworo n'ubwere ntegerwa, n'inzira umukama yaduhaye yatweretse idufasha kwivako kugira ngo dushobore by'ukuri kwinjira mu bunywanyi bwuzuye n'Imana, kuko n'icyo Imana yaturemeye, n'icyo Imana iduhamagarira. Yaradutoye n'isi itararemwa kugira ngo itugire abana bayo, yaturemeye kugira ubucuti budasanzwe nayo, yaturemeye kunywana nayo, mbere yaturemeye kuzosangira nayo ubuzima bw'amaho, ubuzima bw'umwuzurira. Ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu. Ibi nivyo tubona dusoma mu buzima bw'abihebeye Imana muri izi ndagano zitatu bahava bagira. None rero nimba Yesu avuga ati herabe inyoni ntizirima, ntiziza kugesa, ntiziza kunagara, ntiziza gukora kugira ngo Imana ntishaka kutubwira ko abantu bokwicara bagacika ibinebwe. Abihebeye Imana si binebwe, mbere nta buhebeye Imana w'ikinebwe, uyo ntaba ari mwishaka ry'Imana. Mbere nabo banovisi barabizi kandi babimenye, ntibaje kugira ngo babeho nk'utunyoni, batarima, batabiba, atana kimwe bakora bicaye ngo bazokwasama babatamike, haba namba. Abihebeye Imana barakora. Hariho n'abakristo bibaza ngo abapatiri ngo barorohewe ngo bajya bicaye, haba namba. Turakora. Cyo muranda babwira nti ubushaka araza bipatiri, hanyuma nawe acadarajya atakoze turabe, arahezaze dusangira ubuzima, tuze turavyukira rimwe mu gitondo, hanyuma tujane turabe iminsi azomara. Barakora abihebeye Imana, barakora. Nta wihebeye Imana abayicaye. Ubudasa rero n'ubuhe nuko muri ivyo bikorwa bakora, ntibakora bariko barirondera, aho ni hari ubudasa. Ntibakora barazwa ishinga n'ivyo we aza kujya kuri uyo munsi, ntakora arazwa ishinga na konte aza kuzuza ko amafaranga, ntakora arazwa ishinga ngo ariko ategura kazoza ejo ngo azobe mu nzu ya etaje hanyuma yirage n'abiwe ngira n'abuzukuru. Ivyo nta birimwo. Ivyo nivyo muri iyi ndagano y'ubworo umuntu abohokako agacika uwidegemvya, agaheza agakora kugira ngo akorere bwa bwami bw'Imana. Rondera ubwami bw'Imana n'ubutungane, ngiki c'Imana idusaba, ngiki c'Imana idusaba. Ubwami Imana rero iyo ariko arakora akorera ubwami bw'Imana, aba ariko akorera ubutungane bwayo, kuko ivyo akora ari biza kugirira neza abandi. Ivyo akora si kubw'ineza yiwe wenyene, akora kubw'ineza ya bose, atavuga ngo ibi ni gwanje. Kandi naho atacahakura we kubwiwe ntibimubuza gukora, kandi ntibimubuza umwete, kuko arazi uwakorera uwo ariwe, akorera uwakunda. Ico rero kirahambaye, ico kirahambaye. Ntacanebwe ngo nakare nta mushahara nza kuronka. Oya, kubw'urukundo afitiye Imana, kubw'urukundo afitiye abantu, azokora. Mw'abanovisi mwe muze gukora, muze gukora, kuko umukama mu kubatora arabatuma, kuko akubwira ati genda uzoheza ukora ivyo ndakubwiye, ndakurungitse ngo ugende kurandura uteragire. Ivyo rega n'ibikorwa. Mugabo ivyo agenda kurandura, ivyo aza guteragira, ivyo aza kubaka, ivyo vyose ni ukugira ngo yubake ubwami bw'Imana mu gukora ibintu bitunganye. Azokora adakora ivyiwe, azokora akora icyo Imana yamutumye. Nico gituma atawihebeye Imana yobaho atagendwa, atarangwa n'ubugamburutsi, ntakora ivyiwe, ntakora ivyo yishakiye, akora icyo umukama mubwiye, icyo umukama mubwiye. Aba rero mubona n'abatowe, nivyo twumvise, n'ab'Imana yakunze igaheza ikabitorera. Umukama niwe yabatoye, araheza arabahamagara, bumva ijwi ryabo mu mutima wabo, baraheza baritaba. Uyu munsi bahejeje guhamagarwa icese imbere y'ishengero ry'abantu muri iyi ekleziya,
kuko abatorwa muri ekleziya bagahamagarirwa muri ekleziya bakarungikwa mu butumwa na ekleziya, hanyuma umukama akabarungika iyo ashaka, kandi umukama aramubwira amwihanikiriza ati mu byo ndagutumye byose, byo ndakubwiye uzobivuga byose, nta na kimwe uzokuramwo. Uhereye Imana rero arangwa n'ubugamburutsi. Erega ubugamburutsi si ukugamburuka kumwe kw'abasirikare, si ugukubita isaruti, ni ubugamburutsi bushingiye kure, kuko umuntu azirikana ko ari kiremwa, kuko umuntu azirikana yuko umuhamagaye atari uwo ari we wese, ni wa wundi nyene yamuhamagarira ubuzima. Erega ubugamburutsi niyo ntango y'ibintu byose, niyo ntango y'urukiza, niyo ntango y'irema. Imana mu kurema yarahamagaye, yaravuze. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibi biremwa byose ngo bigamburukire umukama, byaramugamburukiye biritaba, ngo n'inyenyeri igihe zakaka, ngo zakaka zigamburukira uwazitumye kuja kwakaka, n'ibiremwa biragamburuka. Imana ivuze iti ibiti nibibeho, ngo ibiti bica birabaho, vyitaba ijwi ryiwe. Imana mu gukiza abantu murabe, kugira ngo urukiza ruboneke, habaye ubugamburutsi bugenda burakurikirana kuva kuri Ibrahimu. Imana iramuhamagara ikamutora, ikamubwira uti va iyuri ugende wenda kurungitse, akagamburuka. Mbere ubwo bugamburutsi nibwo bwamugize intungane imbere y'Imana, nibwo bumugira intungane, kuko ubutungane no kuvuga iki, ni ukuzirikana no kurangura icyo Imana ishaka. Uwukora ikindi atari icyo Imana ishaka ntashobora kuba intungane, n'ibyo akora ntibitunganye. Intungane ni ukora icyo Imana ishaka, kuko icyo Imana ishaka ni gitunganye, ni icy'ukuri, ni kiza kugirira neza abantu. Ubugamburutsi yamara intango y'urukiza. Abihereye Imana rero barangwa n'ubugamburutsi, n'ubugamburutsi buza n'urukiza, kuko iyo umuntu agamburutse agakora icyo Imana ishaka, Imana iraheza igakora igikorwa cyayo. Ubugambarazi buzana urupfu. Adamu na Eva baragambaraye, hinjira igicumuro, hinjira urupfu. Abihereye Imana baratwibutsa kugamburuka, babitwibutsa iminsi yose, kuko ari ubuzima bwabo. Ubugamburutse acika intungane. Ubugamburutsi ni ikimenyetso cyo kwemera no kwizigira Imana, kuve kwa Ibrahimu, kumwe kwa Bikira Mariya. Ni ikimenyetso cyo kwemera kutagabanije na gatoyi, kuzuye, kuko umuntu azi ko igihe Imana ivuze ndetse ko ryama ritunganye, niryo riza imbere y'ibyifuzo byanje byose. Ubuvuze ego nka Bikira Mariya ntasubira kurazwa ishinga n'ubuzima bwiwe. Ubuzima bwiwe buhereza Imana, azi neza yuko n'ivyo bibazo yokwibaza ingene bizoca bigenda, Imana izobimenya. Izi ndagano ziratwereka icubahiro tubwiza guha Imana mu kuyigamburukira. Izi ndagano ziratwereka ingene tubwirizwa kuri nahaza Imana. Ukuri nahaza Imana si kuja ngaho ngorora amaboko ngo nze ndavuga amajambo meza, muga mu buzima bwanje ndiko nkora ibindi. Ubugamburuka niba ari nahaza Imana by'ukuri, kuko yamenye kumviriza no kurangura. Uwumviriza ntarangure si uw'umukama, naye arabivuga. Izi ndagano kandi ziratwereka uko utarazwa ishinga n'ubuzima bwacu, tukivako mu kuzirikana urukundo rw'Imana, urukundo ruhebuje Imana yadukunze. Erega ubereye Imana aratwibutsa ingene twakunzwe, aratwibutsa ingene twacunguwe. Erega ngo mwacungujwe ngo amaraso y'igiciro kinini. Ubereye Imana aratwibutsa iryo teka, aratwibutsa urwo rukundo rushika hiyo, kuko yazirikanye iyo Imana yamukuye hariya mu busi, ikamurema, ikamutera iteka, ikamubungabunga. Naho afise abavyeyi bataye ku rutare, yego abavyeyi bagize neza, ariko iyo badafashwa n'Imana, iyo batarongorwa n'Imana, mbega ninde yoba ahagaze ngaha uyu munsi? Abihereye Imana rero baratwibutsa uko kuzirikana urukundo Imana yadukunze, hanyuma umuntu akatwibutsa ingene Imana ibwiza kugira ikibanza c'imbere, ikibanza ntagereranwa mu buzima bwacu, mu kwitaba bati nta wundi nzokunda atari wewe. Ibyo bakavyerekana bakabigaragaza muri ya ndagano y'ubwere ntegerwa. Ubwere ntegerwa ntibisigura yuko umuntu atashoboye. Twebwe nimba turi ngaha turi abasaserdoti, nuko abagore bo tunanira, habanamba turabishoboye kurongora neza cyane. Ababigeme bari ngaha suko babuza abagabo, habanamba
bamwe mbere bararahejwe kabiri gatatu kane, mbere bose baracari bato murababona. Ntagire ubibaza ngo nuko ngo yabuze, ngo nuko yananiwe, ngo aha twese turabishoboye. Mugabo kubw'ubwami bw'Imana, kubw'urukundo rw'Imana yatugaragarije muri Yezu Kristo, ataco yisigarije gushika sesa amaraso ku musaraba, turavuga tuti ego ndaje. Nivyo tubona umuntu yarafitiye uburenganzira, kuko n'uburenganzira bwa zina muntu wese. Paulo Mweranda arabivuga ati ukaramukurongoye cyangwa urongowe uzobugize neza. Abatararongorwa cyangwa abatararongora ndabifurije kubikora, kiretse uw'Imana yitoreye ikarobanura, kuko abana barubanuwe muri benshi kugira ngo babe ico kimenyetso cy'urukundo ruhebuje rw'Imana. Si ibindi rero, si uko ataco bashoboye, barabishoboye gose, mugabo nuko bakozwe ko n'urukundo rw'Imana, bagaheza bakitaba bati ndaje kandi niyemeje kuzogukurikira, niyemeje kuzogukorera, cyane cyane niyemeje kuzogukunda urukundo rutagabanije, atari uko izindi nkundo atarizo, oya, kugira ngo nirahaze izina ryawe ryeranda. Nico gituma indagano z'Imana n'uburyo bwo kuninahaza Imana. Si ukuvuga yuko ibindi atari ibyo, ni byiza umuntu ari kumwe n'uwiwe cyangwa afise umwana amutangarira ninahaza umukama, ni byiza. Mugabo aba nabo hari icyo batoranye kidatorana bose, kandi batubera ikimenyetso, batwigishe. Iri jambo rero ngo ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu, birangukira muri izo ndagano, bikarangukira muri wa mubano w'abera Imana, aho uwo muvukano bagira uba ikimenyetso cy'urukundo rubwirizwa kuba, atari urukundo gusa dukunda Imana, mugabo urukundo rubwirizwa kuba hagati y'abemera Imana. Baguma ari ikimenyetso kitwereka, baguma ari ikirore twokwirabamwo, babwiza kutubera mbere urugero. Ni ukuvuga rero Imana barafise icyo bigisha n'abubatse, barafise icyo bigisha zina muntu wese yemera Imana, kuko abaraba akavuga ati Imana nini nahaje, abaraba akavuga ati mbega ivyo byose barabihevye, mbega bajya abantu n'amadiplome yabo barayahevye, kugira ngo bagende gusa ubuzima bwabo ijoro n'umutaga gushika gupfa, babe muri iryo ninahazwa ryamaho. Biraheze rero bigafudufasha gukirurutsa imitima. Imana yitoreye bamwe muri twebwe mu miryango yacu, atari uko bahambaye, mugabo Imana ibabwira ati ndabashizemwo amajambo yanje, ndagushizemo ingabirano zanje muri uyu muhezagiro, ndagushizemo ingabirano yo kwigisha ijambo ry'Imana, ndagushizemo ingabirano yo kugenda ubwentege ubugamburutsi n'ubworo, ngo ube ikimenyetso cy'amaho, kimenyesha ubuzima buzokurikira, kimenyesha urukundo rw'Imana. Ndagushize ku kimenyetso kugira ugende hariya unshingire intahe, ndagukoze ku munwa, ndagushize ko amajambo yanje, ntutinye, genda turi kumwe.